Nshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Hire Haninahazwe nipfuje kubaramutsa no kuganira namwe ku vyerekeye ijambo ry'Imana. Mwese muravyibuka ingene umwami Yesu yadusezeye canke yasezeye intumwa ziwe yazize abatumye ati nimugende mukwire amahanga yose abazokwizera mubabatize kw'izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Ibi turabisoma hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 28 ku turongo twa nyuma 19 na 20, no muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ku gice ca 16 akarongo ka 15 n'aka 16. Aha niho turi, niho duhagaze. Ivyo byose umwami Yesu yabikoze afise intumbero yari yaravuze kandi yasubiyemwo kenshi ko agiye kwa Data kudutegurira ikibanza, ko azogaruka kutujana kugira ngo aho aba natwe aze abe ariho tuzoba, kandi n'abazoba barizeye ubwo butumwa nabo niho bazoba. Ubu turi mu gihe ca nyuma turindiriye uwo muzo wa Kristo. Ubwa mbere n'intumwa zonyene ubwazo zikiriho mu myaka ya 40, 30, 60, inyuma yuko Yesu asubiye mw'ijuru, abantu baribaza bati buca biba, birabaye, bizoba ejo, bizoba hirya y'ejo. Mbere hagera n'ahantu abantu babaza bati mbega ibyo bintu bimeze gute? Petero araruha arabandikira ikete intumwa abantu bari bamaze kukizwa no kwakira agakiza, ati ntaraza arindiye ko mwese mwihana. N'ubu ntaraza, naho hamaze kuba inshuro nyinshi abantu bavuga ngo agiye kuza. Mwibuke ko Yesu Kristo bwiwe yaravuze ngo nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha ivyo bizoberako, kandi nawe nyene ko atabizi. Muri iyi minsi iheze rero hari ikintu cabaye gikomeye, nuko habonetse umukozi w'Imana umupasiteri yitwa Yoshua aba muri Afrika y'Epfo. Biravugwa ko hariho n'umuzungu wundi w'umukozi w'Imana nawe nyene ngo yeretswe yuko ukugaruka kwa Yesu Kristo canke gutora ishengero kugiye kuba muri iyi minsi. Atanga n'itariki ya 23 ukwezi kw'icenda kw'ibihumbi 2025. Ivyo bintu ntivyabaye vyo, kandi amatwi ansumira umenga uwo muntu n'ubu aracabihagazeko avuga yuko hahindutse akantu gatoyi mugabo izoba. Ikintu co kumenya ni iki, nuko ukuduzwa kw'ishengero canke gushobora kuba mu kanya nk'ako gukubita urugohe, bishobora kuba mu kanya kariko kose. Kugaruka kwa Yesu nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha, niko yavuze kandi niko bimeze. Ivyo rero vyatumye abantu benshi bikangura, bagomba mbere bararondera no kugira ngo bamwe bagende bishikire n'i Yerusalemu kugira ngo uwo munsi azoba ariyo bari. Hari hasanzwe hariho n'urundi rubanza rwitwa Roshoshana, ngo nirwo gutangura umwaka mushasha. Ivyo sindabirandirako, wabaye umunsi mukuru ukomeye, ariko Yesu ntiyaje nk'uko bari bavyiteze. Ico nobwira abantu benshi batazi, kumbure hariyo abatabizi, nuko kuva itariki 23 canke itariki 7 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2023, kuva habaye ca gitero citiriwe Hamas, kandi Hamas nayo ikaba yaracemeye, akaba arico catumye n'ubu uruhagarara canke uruhagarara ruri muri Palestina rutangura. Ishengero hari ukuntu ryiciyemwo imice ibiri. Hariho umuce ushigikiye aba bari ku butegetsi batwara, bafata ingingo zo kurwanya Hamas canke no kurwanya ibihugu bibanyi,
abo nabo bashigikiye aba bari ku butegetsi, kandi ndabibutse ko aba bari ku butegetsi nta Yesu Kristo bemera, nta n'ivyiwe bemera. N'abantu batagira ukwizera muri Kristo yazutse. Kuri bo rero ibyo kugaruka kwa Yesu ntavyo barimwo, bafise ico biteze umumesiya wabo, kandi umumesiya wabo baramuvuze ejo bundi, narigeze kugatanga ikiganiro ngaha, bavuze yuko ari umuntu muri kino gihe ari umusirikare, ko ari mesiya w'iki gihe. Ivy'ukuri biriho kandi nuko isi canke ab'isi bariko bararondera mesiya wabo azoza atange mesiya w'ukuri, mesiya Yesu Kristo twiteze. Uwo rero bariko bakora ubushoboka kose kugira ngo bamwihutishe. Turafise rero ibituma vyo kubabwira ngo mwiyubare ntimuhave mukurikira nyabahururu. Hari ikindi kintu rero cabaye muri ino minsi, kandi ikintu gikomeye, umuntu w'imvugabutumwa canke umunyapolitike arabivangavanga, yitwa Charlie Kirk aherutse kwicwa arashwe imbere y'abantu benshi, aho yavugana n'abantu benshi. Mu vyo yavuga yarakunda gushiramwo ivy'ubukristo, ariko kandi yavugira umuperezida canke umuhari, umugambwe uri ku butegetsi, n'umugambi wabo canke n'umugambi wabo witwa MAGA, ni ukuvuga Make America Great Again. Ni ukuvuga ngo tumukore Amerika ibe igitangaza canke ihambaye nk'uko vyamye kera. Aha hari ibintu byinshi yagiye avuga by'ijambo ry'Imana uyu mugabo Charlie Kirk, bigatuma rero mbere abantu benshi bibaza ngo yari umugeni. Nta ubizi vy'umugeni ingene twebwe ntidushobora kubibona, nubwo hari abantu bashobora kuvyibaza. Urupfu rwiwe rero rwababaje abantu benshi, rwababaje abantu benshi cane cane mu bakristo birumvikana. Twarababajwe no kubona yapfakaye akiri muto, nawe nyene yari akiri muto, imyaka 31. Hanyuma uwo mupfakazi wiwe rero Erika yaravuze amajambo y'inkoramutima, amajambo ababaje, mbere aranavuga n'amajambo yo guharira abishe umugabo wiwe. Ikintu catangaje benshi kikabashira mu ruhagarara, kikabatuma mbere basubira no kurondera gutahura neza vy'uwo mushingantahe wiwe, nuko ageze imbere y'ishengero rikinje ariko aragumbira perezida wa Amerika, yaciye aduza intoki z'indamukanyo ya gishetani. Benshi bamaze gutahura no mu Burundi barayizi canke mu karere, abantu baca batangura kwibaza ibintu vyinshi, ko kumbure n'uyo atari vy'ukuri yari umukristo. Hanyuma batanguye no kuraba impeta yambara, batangura kumviriza amajambo uwo Charlie Kirk yagiye ashikiriza mu myaka yaheze canke mu iheruka. Ikiriho nuko abakristo benshi baciye bahagurukana n'iyonka, bavuga bati ubu rero hagiye kuba umuvyuro, uwo mugambwe canke ishirahamwe yari yaragize ubuye rifise abantu benshi bariko bararondera kwinjira ubudasiba. Ariko ku bakristo bamwe bamwe baravuze bati ibi bintu twebwe turafise ko tubikema, ntitubibona neza kubera yuko harimwo ibintu bidatomoye. Nashaka kukubwira ngo wewe aho ugiye ntugakurikire nk'intama, oya, kurikira ijambo ry'Imana wumvise, ugire ukwizera wewe wizereye, kuko uwo Yesu yaraguhaye nawe kuba umuntu ashoboye gusobanukirwa vy'ukuri. Hariho abantu bavuze ngo umuntu w'umukristo atumvise canke
atakozwe ko n'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, atakozwe ko n'urupfu rw'uyu mugabo ngo abo saba Kristo. Ni iby'ukuri igihe ni iki, igihe twebwe tugezemo ni igihe cyo kwihana. Iki gihe tugezemo ni cya gihe turiko turabona ahubwo abatwara canke abanyabuhinga bagomba kudushira muri ya nzira ya bwa buhinga bwo kuvuga ngo igikoko kizogera igihe kitegeke ko abantu bose bagira hatagira n'umwe acuruza canke agica agurisha canke agura adafise ikimenyetso ca ca gikoko. Ikimenyetso ca ca gikoko gishobora gutangwa muri kino gihe. Numvise umukuru w'igihugu canke umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubwongereza avuga ngo kuva ubu abantu bazoja gukora muri ico gihugu bavuye mu mahanga ngo bazotegerezwa kuba bafise ikibaranga kimwe bita ikarangamuntu y'ikoranabuhanga. Tukaba tuzi ko no mu bihugu byacu byo mu karere hariho abantu bariko barahimiriza cane yuko ikarangamuntu y'ikoranabuhanga ibaho. Mbese n'ibihugu byacu bitabivuga cane navyo nyene biri muri uwo mugambi. Twibaza yuko aho hantu ari ukuhagabira, ariko mu gice ca 15 kuko kwambara kugira ico kimenyetso ca ca gikoko niko gusenga ikigirwamana, nuko uzogisenga. Ariko kandi dusomye hano muri ibi vyakozwe vyahishuriwe Yohana, dusomye muri ibi vyahishuriwe Yohana, ndiko ndarondera mu Kirundi, mu vyahishuriwe Yohana hariya 13 ku murongo wa 15 ho haratubwira ngo abatazosenga ico gikoko ko bazokwicwa. Reka tugisome. Kandi gihabwa ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose. Namye numva ahantu mu gihugu kanaka, n'agahugu gatoyi kitwa Albania, ngo barahaye icicaro giteye nk'ic'ubushikiranganji iki kintu tumaze imisi tuvuga c'ubwenge bwa gihimbano canke ubwenge buhimbano aribwo bita intelligence artificielle. Twibaza yuko ibi bintu ari ivyo kwitondera cane, kuko bigaragara yuko inyuma yaho hari ikintu cihishije kiriko kiragomba kurwanya ubwoko bw'Imana. Nashaka kukwibutsa ijambo riri mu Efeso, mu Banyefeso 6 kugira ngo tube maso. Niho havuga ngo abo turwana si ab'inyama n'amaraso, abo tunigana si ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Dufise irindi jambo rikomeye kandi ryo tugomba guherezako ngo murimenye inyuma y'ukwihana hari ijambo dutegerezwa kwamana ku mutima. Niri riri muri 6, Matayo 6:33. Niho havuga ngo mubanze murondere ubwami bw'ijuru. Ndahasome ngo ego
mubanze mwitwararike ubwami bw'ijuru n'ukugoroka kwayo, niho byose muzovyongerwa. Amen. Turi mu gihe hano hafi yacu hari intambara ikomeye, kandi intambara ishobora gutuma abantu batwagwa ku rugamba. Bazotwara abakiri bato, bazotwara canke abashoboye babona ko bafise inguvu zo gutonda ku rugamba. Ariko kandi naho no kumenya ihitamwo umuntu akwiye gukora, kuko muri ico gihe hazoba ingingo zizofatwa nyinshi, zimwe zidatahuritse, ariko muri vyose ijambo rije kutubwira ngo mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'ijuru n'ukugoroka kwayo, ibindi vyose muzoberwa hejuru. Nuko rero umwami Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nazwe. Mugire umunsi mwiza, naho utaha.